Yes, 1, 2, everybody. And my name is Radio, and this is Loy TV in the place. It is just Mr. Radio. Ndabwira I'm back again. Ndabwira tunagatse rero hamza kugira byinshi muri entertainment, hamza kuzanira abahitmaker kuri micro ya Loy TV. Ready it gentlemen, kora like na comment kugira ngo uzobona professional interview uturahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Zombie, ni watuma image uyibona imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, ndakuzenza ko kumva kuri micro Shabo Radio, also promoter bose mugugu atapapa na mwana kugira ngo umwana abanza akubaho papa. By the way, ndabona guseneza yuko rero twiciye mu kibanza cyiza cyane Ka House Hotel, ni etage imeze fresh sana, ni etage navuga neza yuko wavuye ruguru ukeneye kuruhuka, hari amashambure ameze neza cyane. Ndibaza urabona niho twiciye mu kano kanya, hari akayaga kameze fresh sana, wava baza ngo uri kuri Tanganyika. Yes, ukeneye kuba ukeneye gufungura barakwakira neza cyane. Nakubwira ko iherereye aha kuri Gare Nord aho bitwa Kwibuye. Uhagaze Kwibuye ucubona etage hejuru ahantu handitse Ka House Hotel, niho twicaye muno mwanya n'ababigeme babiri. Sinzi ko araba mama, sinzi ko araba bakobwa, ariko umukobwa wese n'umuge. Kobwa se n'umwigeme cyane. Umukobwa wese no mu mama, ndi kumwe n'aba mama babiri. By the way, ndashaka tuze kuyaga byinshi bigiye bitandukanye, ariko mbere ko tuyaga byinshi mbanda kuributse neza yuko Ka House Hotel yashaka kukwakira, waba ufuza kurara, waba ufuza gufungura, waba wumva inyota, karibu cyane barakwakira. By the way, reka mbere hano. Salama. Sawa. Ko fresh. Bashimye. Salama. Neza neza. Ko bien. Kabisa by the way ko dutangura, ndashaka ndamukiza abakozi ba Loy TV, ubwira ati mumeze fresh. Abakunzi ba Loy TV turabamukije bameze neza, natwe tumeze neza. Kabisa. Iyo utameze neza biba byagenze gute? Like ubwira ushaka kuvuga ati umunsi ntiwagenze neza, biba byagenze gute? Mbona byose ntasenze. Iyo byose ntusenge umunsi wagenze fake kabisa. Kuvuka n'icyo zinga bamaze kubyuka n'usenga. Sinashobora kuziharura ariko sinke. Ni kuvuga rero umunyabyaha mu ijambo rye. Oya sindi umunyabyaha. None umuntu adasenga naba ari umunyabyaha gabasha. Oya birashika umuntu akavyuka ariko ntasenga. Mbega kurundi gwiwa wibaza ko umuntu yadasenze mu kuvyuka aba bitewe n'iki? Kuko hari abavyukanye basenge bagaca bitwaza shetani, ngo shetani yambeshe ngo ndavyibagira, ariko hari umuntu asenga buri munsi. By the way, uremera ko kuvyuka n'usenge biterwa na shetani? Kuvyuka ntusenge ntibiterwa na shetani. Oya. Ushobora kuvyuka ugasanga wavyibagiye kandi atari shetani yagonze kubikwibagiza. Ugasanga wavyutse ariko uravyibutsa wanashaka wanasohotse ugeze nko hanze. Hamu gacu sengesho hose rirakora, mu barabara, muri bisi, aho ugenda hose. Kabisa. Kuva mu gitondo ugira amakano kanya. By the way, umunsi wagenze gute kuri we? Kuva mu gitondo ugira muno mwanya twicaye ngaha kuri Ka House Hotel. Umunsi wagenze neza cyane, ushikana n'ubunyene twicaranye na mwebwe. Akatagenze neza kame kuno musiko bavuga ngo nta byiza gusa, like ndashaka kubwira kitagenze neza wibuka kuri uno munsi kugeza kuno mwanya. Nta kirabo usibye ko atanico niteze. Yego. Rero umunyamigisha tw'ibintu byinshi byononekaye today. Jeje birononekara. Byatewe n'iki sasa? Oya nta kirononekara. Ngarengo kazima Imana inkuru. By the way, bakuzi ba Loy TV ndibaza byumviye ati kuvyuka ntusenge kenshi uba wibagiye, ariko je sinibaza ko hari umuntu akibagira gusenga. By the kuko wibagiye gusenga no kujya wavusanga wavyibagiye. Barahari abantu bagiye bishika ugasanga bagiye gufungura. Barahari. Kabisa. Nkuko nabikubwiye nako turi kumwe n'aba mama babiri, kuko ndafise uburenganzira bwo kubita abamama, kuko abakobwa bose bashaka kumwita umumama, ariko umumama bashobora kumwita umukobwa, sibyo none. By the way nako ndi kumwe n'umuntu w'inzobe nyinshi sana. By the way yambaye enikanzu, agakanzu kameze fresh sana, karimo utuntu tw'udushugwe, like utuntu dushugwe cyane no ducapa. Oya si dushugwe. Dushugwe. Nagakanzu kirabura karimo like utuntu tw'udushugwe tumeze. By the way uraberewe sana. Murakoze. You look so good. Unako kuva mu mutwe like ninde ukoze mu mushatsi? Ndekoze mu ni banje nyene usanga bakora mu mutwe, gusa no wasanzwe nyene yankora mu mutwe. Akajambo kamwe kuri. By the way aho yicaye hose mubwire ki yabikoze fresh sana. By the way you look so good. Thank you. Ahari hose ndamushimye cyane, yabikoze neza. Aho uri hose Chaseline ma chérie ndagushimiye kubera watumye mbegwa.
kabisa. By the way twiringaho nyene hariko badukurikirana batanze mbega turi kumwe nande mugenzi hano yamaze kwibwira abakunzi ba TV batubwiye ko uno munsi awi watubwiye ko bagiye gusenga. By the way nawe umunsi wagenze gute ariko mbere ko tujangaho kwanza ndashaka kubanza ubwira ko badukurikirana ku kazina bakwita ku kazina nitwa Darlene Hakizimana. Darlene Hakizimana. By the way umunsi wagenze gute kuri Novuga ko umunsi wagenze neza. Ego iyo umunsi wagenze nabi habaye iki kuri Darlene? iyo umunsi wagenze neza nuko nabi umunsi wagenze nabi uvuga ati vraiment umunsi vraiment wagenze fosa ni kujya kuntu uvugana n'umuntu ntimuhuze kwasanga umengo mugiye gushwana urumva umunsi kuri jewe ntumera neza canirwa meze nabi kabisa kuva mu gitondo ya kuno mwanya ikitagenze neza kimwe conyene vraiment by the way nubise ko yavuye Igitega kuva Igitega gushika i Bujumbura nta mupolisi wawe bagekana ya karanga muntu nayizanye gusa itabaye nuko nyene imodoka byagoranye gatoya yafuye urava murayo twameze nk'abahagarara byari byagenze igitoro igitoro munasikiye igitoro cabakamiye ko ibitoro ni hatanje mwese murabizi ariko bagiye ko mwashitse amahoro ni byiza cyane katuvuga ati Imana yabikoze kuva Igitega gushika i Bujumbura urumva neza ko yashitse amahoro imodoka yari yagoranye ariko yakutse barashika ngaye Bujumbura. By the way mwazanywe n'iki musigara ca Bujumbura icatwunguruje icyo mwaje gukora ngaye cyatuzanye nibijanye n'amareresi kubera nivyo nsanzwe nkoreramo nico gituma nazanwe n'iki kiganiro. Iyo navuze ireresi kuri wo nk'umukinyi wa sinema ni kihe kintu tawe? Ireresi ugushikiriza ivyiyumviro cankwe inyigisho mu bantu kwerekana imico akaranga. Yego hari abavuga yuko gukina filime cyangwa se gukina amareresi bituma abana babigeme baja mu buhumba. Mbega nkawe nk'umuntu usanzwe ukina sinema ni kihe kintu wabwira ko badukirikana mu kano kanya? Mbega ivyo biyumvira n'ukuri cyangwa ivyo biyumvira sivyo? Oya twagomba tubabwire yuko ivyo biyumvira sukuri na gato. Yego nimba atari ukuri umukinyi wa sinema n'umuntu ameze gute? Umukinyi wa sinema n'umuntu nk'abandi abameze nk'abandi gusa itandukaniro riba rihari nuko wewe haba hariho impano iba iri muri we abashaka kugaragaza canke ubutumwa abashaka guha abandi bantu bamukurikirana kugira ngo tumenye mu kibano ibintu kumbe birashika biratubako ugasanga umuntu ariko agomba kwerekana canke kugaragaza ibintu biba bisanzwe biba mu kibano. Yego kabisa biramaze gushika ugakina sinema bakaguha scene ukanka kwikina evaye no kwimeza wari muzumva ngo hariho scene mpaye ntokora. By the way nka Darlene niye scene boguha muri film bikanka kuyikina scene yongora gukina scene iyo kwera iracangoye cyane no kuvuga scene yo gusomana muri mu gitanda. Sasa wait gatoye bakubwiye yuko iyo scene uza kwikinira 10 million. Mbega muri ako kanya woyikina canke woyaheba wotora kimwe cyo? Iyo scene ni 10 million kugira uyacting woyikina woheba amafaranga 10 million baze nawe 10 million nakubajije wavuze ko iyo scene like ngwicingwira cyakugora. By the way mbega muri ico gihe wo vyitwaramo gute kuri 10 million kweri no cy'umutima amenyo wakina scene yo mu usoma? Sasa ni kintu gituma iyo scene kuko ugiye kuraba muri filime abana babigeme kenshi barakunda kubaha izo scene like this. Mbega muri ico gihe bagutoye kugira ukiri iyo scene bice bigenda gute? Iyo bagutoye kubisanzwe umukinyi ntabakwiye kwanka scene bamuhaye mugabo urabona kubera twebwe abarundi turacafisa akantu k'imico usanga bamwe nyene birabagora mugabo woyikina nyene uri umukinyi ariko
biragoye turacafise akantu ko gutinya ukuntu biba ari bisanzwe kubera nta birenze ego hari n'ukuntu ubona bamukorako mbega umugore w'umuntu bijya bintu kumenga hari abantu batabitahura neza bade gusanga umugore wawe ari mu gitanda ari karactinga bariko baramukorako asomana nkuko wabivuze mbega ibi ikinyura umumama yishutse mu rugo ntibituma urugo rwawe rugenda nabi bivana n'uwo muba mwubakanye ukuntu abibona ukuntu abifata muga ndibaza nimba yarakwizeye akakurungika ashobora gutahura kubera gikuru n'umutima w'umuntu ashobora gutahura wewe basi muri ujya mwana naho baba bajyamye mu gitanda amukorako nta bindi bintu birenze n'ukuri kuko haba hari abantu benshi cyane nta bindi bintu birenze n'ugukina gusa bisanzwe ariko muja kuri scene bigasaba ko murara yo by the way mbega mugiye muri iyo filime hagaragaye ko iyo scene mugabo gacibuka ko murara yo mutatashe mbega birahindura iyinde muragiye kushutinga murayeyo hamwe sinema yasohoka umugabo akabona scene wavuga mu gitanda kumenga biramutusha nakubwiye bivana n'ukuntu akuze n'ukuntu kandi akwizeye kuko nimba bishitse mu kararayo si kuvuga ngo abantu b'abahungu canke abagabo abakobwa ngo barara hamwe oya ntibarara hamwe ntibarara no mu kibanza kimwe ego mbega bishitse ari umufasha mubakanye ndavuga ku rande rw'umugabo ukabona kuri irya scene muri sinema kuri we nk'umudamu wabyifatamo gute subiramwo gato bishitse kuri irya scene mu gitanda ukabona n'umugabo wawe yayikinye ari mu gitanda undi umugore basomana nk'umudamu wiwe wabyifatamo gute je nibisanzwe nibutse ko ari filme nk'ubu je maze kubikina nkabona ukuntu biba bimeze nukuri nta bintu biba birenze mugabo urumva ukunda umuntu arazamwe akantu ko gufuha muga tukwiye gutahura gukina filme nakazi mu kandi nimba adafise umutima wo gukora ibindi bintu navyo yokora ngo niko yari kakina filme oya niye sene bogwanukina sene bomanukina Fukati filime isene ebana no gukina mu vino candabihe yo mu gitanda nawe mu gitanda yo ukina ariko ni kubera duhora turaba nk'izabandi baba bakinye nabo nk'abandi ariko kubera ko turi muri shooting n'uburi wenyene haba hariho n'abandi baba baje muri location abari benshi baba bahari nibaza yuko ata bintu birenze mwojamwo inyuma ya kamera like muhejeje inyuma ya kamera muhejeje ngo muca mugenda oya oya biramaze gushika abo mukinana bakudraga oya ko ugiye kuraba abantu bakina neza mu mamufi barakuzogira igikundi like this mu bo bakinana canke hanze biramaze gushika uwo mukinana muri team akifuza ko moja mu rukundo nawe oya ntibirashika ko muri team haba hari amakouple si bakuzi ba Roy TV uma bakina cinema haba hari amakouple sirivu nta muhungu n'umwe muri gira mukundana mwahuriye mu kina cinema ndamuzi cyane ndamuvuga atamuvuze cyane ndamuvuga ko ndamuzi muvuge wowe ubanza unyishuri oya nta urimo nta n'urabikubaza ndamuvuga abari abagabo benshi hari abagabo babikubajije oya ahubwo bari muri yo groupe mba ndimwo tuba turiko turakina ariko hari umuntu ngo yakuwe oya no kuri nta waye no mbeshe urakora munyegeza oya mbega biramaze gushika oya je kubera abantu dukinana ndabafata nk'abapfukanyi abandi ni nk'abavyeyi ivyo nico ciyumviro ntaniko kiraza basi wewe nturigera ukunda gasoro oya je ndafise umugabo wanje arankwiye oya abakinyi babo ba cinema rengo ntimubumwe oya suko bimeze n'ukuri utubwiye ati je ndafise umufasha twubakanye by the way mbega vyaje gute kugira ngo akwemere ukina cinema canke mwatoranye ukina cinema oya twari dusanzwe tubana mugabo kenshi igihe ntari bwakine cinema narakunda kumubwira ko ndabikunda
nayo mpamvu vyamworoheye rero guca nyemerera ko yarazi ko ari ibintu nsanzwe nkunda kandi cyatumye nyemerera nuko yanyizeye. Nta musi murava ukina cinema ugasanga hari ibintu vyononekaye mu rugo kuko umuntu wo mu mama mu rugo n'umuntu akenerwa cyane ku munsi by the way bikagenda ugaja muri shooting mugatebayo ku shooting twara umwanya munini ugasanga utashe hari ibintu byinshi vyononekaye kubera utaruhari nko mu mama biramaze gushika kubera shooting. Oya kubera iyo ngiye siganyene ntunganije ukuntu ibintu bizogenda ari wonsiga muhira andabire nkaba ndamwizeye kimwe gusa ahubwo inkumbu iki inkumbu ndashaka iki inkumbu ukumbura abana iki nakindi wokumbura abana ntukumbura umugabo ndamuhumbura ariko kubera tuba turiko tuvugana ku telefone kandi nawe asanzwe akorera ni Bujumbura urumva biroroshe kumubona. Ora mu telefone wa mukumbuye Ushimubwira Umuhamagaye wa mukumbuye uri mu kazi like akazi kabaye boko ushimubwira Nutabivuga azokibona abone ko wanse kuvuga ibyo ahora kubwira gute musaza twende sa iyo muri shooting like akazi kabaye boko wa mukumbuye like nibi ibintu horo mubwira ndamubwira ko ndamukumbuye oya turavuganira n'ibindi bintu nyene vyabubatse urumva singombwa kubibwira ngaha biramaze gushika no gukumbura umusheri wawe ariko mbona umenga wewe nturagera kubaka aya just ndubaka munasikia abasore why not nturaronka amahitamo bimwe nakubwira by'abakinyi ba cinema ndo ibi nturaronka amahitamo no musabona muri cinema mbega why not nawe utarubaka kwawe oya nzubaka Gyaris none ko navuga ngo Gyaris ndabona uwo twakubakana bwa bintu by'abakinyi ba movie kumenga hari abasore benshi ngaha mu gisagara kandi nawe usanga uri umusore je ndi umusore sasa by the way iyo uriko urakina movie uri atawufise mubakanye uhura n'abantu bakuderanja benshi by the way bigatuma ubura amahitamo mbega muri ico gihe uca witwara gute kojo sisiri ukina movie abantu benshi barakubona aba diaspora like this bakakwandikira mbega muri ico guca uca witwara gute kuko benshi ugiye kuraba hari benshi bazokina filme kubera hiti yababanye ndende bigatuma n'umwuga wabo cyangwa se imana yabo igarukira hagufi inyuma y'amezi 2-3 nisuye kubabona mbega ku ruhande rwawe nawe uca ubyitwara mu gute biravana ikintu cyose icambere na mbere no kubwira iyo uba warafashe ingingo ukaba wararonse amahitamo yawe nibaza yuko ibintu byo kujarajara atari ibintu byiza cyane ucuhagarara uruhande rumwe hamukabandanya n'amahitamo yawe byoshika ukubakana no mukinyi wa film yego byoshika ugo rugo mwaruramo kangahe kenshi cyane wewe ugiye muri shooting nawe uje uzamba ngo nanjye ndagiye nawe hirya y'ejo nawe ndagiye oya ho cabamo amategeko iyo umuntu amaze kubaka hari ibintu bigabanuka hari ibintu bihinduka iyo umaze kuja mu rugo uba uri mu rugo nk'uko mugenzanje abivuze hari ibintu arinda gutegura urumva ko kumbura abana agafata umwanya wo gutegura abana urumva abari ibintu nyene babigoye ariko ko abarakazi ari umwuga urashobora guca uvuga ati reka ibintu ndabikora uku ku buryo nanje ndonke nk'ayisabuni ayo kubaho muri iki gisagara ha mu buzima bukabandanya hari ibintu bitwa ama challenge mu mpano y'umuntu ibintu ugenda urahura navyo by'ama challenge reka duhere kuri ku ruhande rwawe nizihe challenge umaze guhura nazo kuva watangukira cinema gativema ibi bintu byarambaye ku buryo ushobora kumva kumenga na cinema no yiheba oya nta bintu biramba ko ubonye nta challenge ne murahura nayo
ku buryo navuga ngo ndashaka kuvuga challenge gusa nubwo itoba yatumye ushaka guheba cinema ariko uvuga ati utubwire challenge ahuye nazo kuko abenshi baratubwira ko nta muntu atera imbere adahuye na challenge nizihe challenge wahuye nazo muri film nk'iya mbere hari umuntu ashobora kubwira ngo hajya ahantu ngo wakinye nabi ngo wari kugira ukuntu nawe ugacuraba nk'umwanya wafashe watanguye gukina usubira bagukosora uwo muntu vraiment abaguciye intege niyo challenge maze guhura nayo canke ukaza wumva ngo mwari kubikora ukamenga wewe canke ukaza wumva ati jewe iyo bampa nkabikora ati nari gusumbya hajya canke ukaza wumva ngo ntawe muzoshika nubwo muri ko murakina umwanya ukamenga wo bivamwo ukamenga wo komeza ariko abo bantu bose turabakeneye mu buzima bwacu tugenda duhura nabo turakeneye abantu batubwira ko tutabizi kandi tuzi yuko ejo tuzobimenya nta wavutse rimwe ngo yuzure ingobyi umunsi wa mbere ukina cinema umunsi wa mbere uje imbere ya kamera nini umunsi wa mbere utangura kina cinema byari bimeze gute cinema ya mbere nakinye imbere ya kamera by the way ni Best Friends abakunzi ba Royal TV bariko baradukurikirana muzogenda kuri YouTube muyirabe ya Skyla Movies imeze neza cyane umunsi wa mbere nja kuri kamera narajugumiye semenyera ry'amatara tangura kumurika ngo murumva amayasho nihanagura nkagira isoni script bampaye nsoma ngomba gukina ugasanga umwe ariko arambwira hano vuga uko ukora uko ngacumva mu mutwe ngaye ibintu byinshi nkagira ubwoba nyine nkagira ubwoba ariko bakambwira ati tuza biragenda neza hama nace sanga bigenze neza pe Best Friends kabisa Best Friend wagwa ubusomero uja imbere ya kamera utangura kina cinema inshuro ya mbere wari umeze gute yari Jacqueline ameze gute nari mfise ubwoba bwinshi niyumvira none ndabishobora bimeze gute hari ukuntu ajya amatara rero arakanganye bwani hatari ariko nyene naho wari umunsi wa mbere naragerageje nubwo ntari bwamenye bigenda uku uragwanye gikoma ego kuva utangura kina cinema nizihe challenge maze guhura nazo novuga zoba zakivuga ati kabisa ndumva ko na cinema ngana noyihe hari abantu bacana negative ibyo bintu nta kamaro naho bireka abandi nabo bakabaja mu matwi ibyo bintu nabireke bizobateranya azocaja mu zindi ngeso urumva bagaca bibizazane mugabo ikintu iyo kiri muri wewe kandi ukabuzi intumbero ufise nta kintu coza nyene kiguca intege aravuga ko abana babigeme reka ndavuge guca turabiye ku byo tubona ku matimu agiye akomakomeye bakavuga ko abana babigeme mu kina masinema cyangwa se abamama bishika mukaba like abamaraya bivanye nuko bamwe usanga bakina bitangwe bakina cinema ukabona baravyaye bakina cinema batigeze baja ku bagabo abigatuma twebwe turaba cinema cyangwa se abafana banyu bababonamo indi image ko abana babigeme benshi baje gukina cinema ariko kugira bajyamane n'abafisa amatima akomeye ngo babateze imbere mega ico kintu cyo kivuga kwi cyo bivuga ko ni nkakujya bavuga ngo umuryango bumwe agatukisha umuryango hari ukuntu bavuga si mu bakina amasinema bonyene ni mu mico itandukanye by'umuntu agenda arakora ugasanga bamuvuga nabi urabona baravuga abashoferi nabi abasoda iki benshi ugasanga ko bavuga nabi ariko je nibaza yuko atariko biri ahubwo ni kujya kuntu haba harimwo umuntu umwe afise ingeso ziwe zitandukanye kandi kamere yiwe niyo muvamwo nuko re acaza gutobera abandi mugabo je nko kubwanje ngo ndi umwana w'umuntu mugasi numva ko hari ikintu kizoca kimpindura ngo nuko ngiye kuba umukinyi w'amafilm uremeza ko abana babigeme benshi baje mu masinema bishika bakaba abamaraya bivanye nuko benshi utubona batwaye inda bakiri muri za sinema kugira like ngo bahabwe hit bahabwe amaseri yo gukina
arabivuze neza cyane hari igihe umuntu yinjira mu bintu afise ibindi bintu yinjiranye umuntu yinjira mu bintu afise ibindi bintu yinjiranyemo hakaba hariho ingeso canke kamera avuze uyohonya akayinjiranamwo hama birashika nkuko abivuze twambaye twese imibiri birashika mugasanga vyabaye ariko ntibishikira bose wewe uzogushikira nyene ugasanga vyabaye oya ntibirashikira uzogushikira oya tukiri ngaho nyene hari benshi ko badukurikirana ariko bataramenya musanzwe mukina cinema mbega musanzwe mukinira timu yitwa gute like wabingozi nawe Bujumbura mbega timu mukinira musanzwe iri Ngozi canke iri musigara ca Bujumbura nako Igitega sorry murakoze timu dukiniramwo irino i Bujumbura yitwa Skylar Movies yego Skylar Movies yakora ko badukurikirana niki Skylar ni jambo riri mu Congereza risigura ubwugamo pardon risigura ubwugamo hama movies naco urumva ko numukino nurukino nireresi nihe cinema muheruka gukina like nihe cinema shasha kuri mwe Kamariza reko bantu batarayiraba nireresi imeze gute cyangwa se ni cinema imeze gute ni cinema irimo inyigisho zimeze gute ni cinema by'ukuri irimo inyigisho zidasanzwe twafatiye kubigeme twerekana yuko abakobwa benshi muri iki gihe ntibumva ko bashoboye ko hari ikintu bokora bumva umengo bo kwishigikiriza babashuga dadi bimwe bigezweho kugira babashikire kuvyo bashaka akumva kugira aje yifashisha umugabo w'umuntu afise amahera kugira yambare akoresha umubiri wiwe rero irimo inyigisho z'uko umuntu ashobora gukora kandi atine nagujaka ibikoko hariho nk'abantu bahejeje gaheza university ukumva yuko umengo sinoza gukora kiriya kirasuzuguritse yego wagwana by the way ni cinema yakwigishije iki ni cinema yatumye ukura mu nyigisho imeze gute iyi cinema ya Kamariza igira cinema igira kabiri ahubwo iya mbere best friend yaranyigishije ikintu cerekeye ubugenzi uba ufitaniye n'umuntu hama iya Kamariza nayo nyene ifise inyigisho nziza n'abataraje kwiraba bagende kwiraba harimo inyigisho ihimiriza abana babigeme kudasuzugura akazi akariko kose kaguha amafaranga abaswari bavuze ngo muzara ukazi umuntu asuzugura akazi rero irigisha abantu canke abantu bari bo bose mbere kudasuzugura akazi buri kurakora ikiya kirahemba igitaxi vero kirahemba ubushoferi ubukonvoyeur byose ibintu biba bimeze neza rero duhimiriza abantu ko akazi kose ukabonamo ko ushobora kuronka ivyo bihumbi 10 vy'amavuta burya biraryoshe gukora amafaranga wabiriye yasho uramenya ukuntu uyajera ariko kumva ati madimir demir cumenga n'umuntu usanga akugaye ariko mu sinema nyene Kamariza ihimiriza abantu kudasuzugura akazi kandi rero nkabandi Kamariza nyene uri Kamariza yego Kamariza we kabisa like imeko turangiza wowe uba mu ntara ya Gitega ati mukiniramo iri ngaha mbiga ntibigukonsoma cyane bikazotuma like hagerege ukabihe bukabivamo ukavuga ati ni mbare kuvyukuri ni hamwe nyene ikintu umuntu abakunda biragoye cyane namwe murabibona bitoro byarabuze uburyo nyene buragorana ariko nta gucika intege nje gituma dusaba abakunzi bacu by'ukuri badushigikire mu kuduha views bakora ama subscribe amashare abazawe ko baradushigikira baduha intege ko ya ntibiba byoroshe ego bakoze kuduha umwanya numva ko kuva Gitega like azanga mu gisagara ca Bujumbura kubera impano yiwe urumva ko atari kintu coroshe
reka twifuze gutera imbere by the way imbere ko turangiza duhere ku akajambo kamwe ku bafana banyu akajambo kamwe ku bakunzi ba cinema y'u Burundi by the way akajambo kamwe ku bakunzi ba sinema turabasavye ko boshigikira abandi bantu tugashigikirana tukaraba ko sinema zacu nazo zoba ari zo ku rwego rwo hejuru ego gikuru no gushigikirana kandi hakaba urukundo hagati y'abakina amareresi ego wagwan thank you so much merci wewe akajambo kanyuma like akajambo kanyuma n'ubu ni kakandi bakunzi bacu nyene mudushigikire dukunda ibikorwa vyacu harige usanga uravye ikiganiro cyo mu mahanga ibiki byo mu mahanga wowe ukabikunda akabashirako n'akajeme muga bagenzi banyu b'abarundi turi nga mudushigikire turi bene wanyu muri bwa bumwe nyene ego yes reka ndabashimiye sana ndibaza bombise isinema yabo yitwa Kamaliza urumva ugende wandike Kamaliza movie you know uraza gucubona isinema bavuze ko YouTube ari ni barandika hariho nk'abatazi best friend bashoboye kugenda naho nyene bakagira subscribe naho nyene bazoba badufashije share barandika best friends by Skylar Movies canke Kamaliza by Skylar Movies kabisa. Merci beaucoup. Yes bakuzi wa Light TV reka ndagushimire sana. Abo uravye kino kiganiro ukora subscribe na kugira ngo uzurabona professional interview uzurahabwa update news kuri kamera wari kumwe na Zombie niwe yatumye image ibona imeze fresh sana niwe yatumye sound uyumva imeze neza cyane. Jora kumva kuri micro Ishobora Radio so promoter wose mu gihugu ata papa na mwana kugira abeho umwana abanza kuba papa ndabakunda cyane we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao peace.